Isi y'ubu irongorwa n'amafaranga, ikoranabuhanga n'inganda zikomeye zifise ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'abantu amamiliyoni. Hari amashirahamwe manini cyane atari uko afise inyubakwa nini gusa, ahubwo ari kubera agaciro kanini afise ku masoko y'isi, ico bita marché de capitalisation, n'uruharagira mu buzima bw'abantu bwa buri munsi, mu matelefone dukoresha, muri internet, mu modoka dukoresha, mu mashanyarazi ndetse no mu mbaraga. Muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe entreprise 10 za mbere zitunze cyane ku isi muri kano kanya. Turaba ico zikora, aho ziherereye, hamwe n'uko ubutunzi bwazo bugereranywa mu mafaranga y'abanyamerika. Iyi si nkuru gusa y'amazina, ahubwo ni inkuru y'inguvu, ububasha n'iterambere rigeza ku rwego isi igezeko. Iyi ni Olivier Media, niba utarabikora kandi subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Nikaze. Ku mwanya wa mbere tuhasanga entreprise ya NVIDIA. NVIDIA ni entreprise ikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifise icyicaro gikuru i California. Mu ntango NVIDIA yarizwi cyane mu gukora graphic card zo gukinisha imikino ya video, ariko uko imyaka yagiye irahera yahindutse umutima wa intelligence artificielle ku isi yose. Uyu munsi NVIDIA ikora processors zikoresha mu mashine y'ubwenge buhinguye nka intelligence artificielle, mu data center akomeye, mu mashine zikoresha ubwazo, no mu bigo bikomeye nka Google, Microsoft na Amazon. CEO wayo ni Jensen Huang, ifise agaciro kababa hagati imiliyaridi 4,500 z'amadolari y'abanyamerika. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga entreprise ya Apple. Apple ni entreprise iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifise agaciro kababa imiliyaridi 4,000 z'amadolari y'abanyamerika. Nimwe mu masosiyete azwi cyane ku isi kubera ibikoresho vyayo nka iPhone, iPads, MacBook na Apple Watch. Apple si ugukora telefone gusa, ahubwo ni ecosystem yuzuye service, musique, video, clouds n'uburinzi bw'amakuru bw'abayikoresha. CEO wayo ni Tim Cook. Apple ifise abakiriya bukuri ku isi yose, ivyo bigatuma rero umunsi ku wundi itera imbere. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga entreprise ya Alphabet. Alphabet ni societe ifise Google nk'igikorwa cyayo nyamukuru, ifise agaciro kababa hafi imiliyaridi 3,800 z'amadolari y'abanyamerika. Google ni motere yo gushaka amakuru ikoreshwa ku isi cyane. Uretse Google Search, Alphabet ifise YouTube, Google Map, Android, Gmail hamwe n'imigambi ya intelligence artificielle na mashine yikoresha. CEO wayo ni Sundar Pichai. Ku mwanya wa kane tuhasanga entreprise ya Microsoft. Microsoft ni entreprise yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyicaro gikuru cyayo kiri i Richmond muri Washington. Ifise agaciro kababa hagati imiliyaridi 3,600 z'amadolari y'abanyamerika. Niyo yashyize imbere logiciel nka Windows, Word, Excel na PowerPoint n'ibindi bikoresho vy'ibiro bikoreshwa ku isi yose. Mu myaka ya vuba Microsoft yarinjiye cyane muri cloud computing no muri intelligence artificielle, ikorana n'amasosiyete akomeye cyane nka OpenAI. CEO wayo ni Satya Nadella. Microsoft ni entreprise iguma ihinduka uko isi ihinduka. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga entreprise ya Amazon. Amazon yatangujwe nk'iduka ry'ibitabo online, ariko ubu n'ubwami bunini cyane. Iherereye muri Sitomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazon ifise agaciro kababa hafi miliyaridi 2,400 z'amadolari y'abanyamerika. Amazon icuruza ibintu vyose ushobora kuyumvira bibaho ku isi. Uretse e-commerce, Amazon ifise Amazon Web Service, imwe mu cloud platform akomeye cyane ku isi. CEO wayo ni Andy Jassy. Amazon yahinduye uburyo abantu bagura ibintu ku isi. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga entreprise ya Saudi Aramco. Saudi Aramco ni entreprise ya Arabia Saudite, ikora mu nguvu z'amavuta ndetse no muri gaze. Niyo ikora amavuta menshi cyane kurusha izindi zose ku isi. Ifise agaciro kababa hagati imiliyaridi 2,000 z'amadolari y'abanyamerika. Naho itari entreprise ya technology, Aramco ifise inguvu zikomeye mu bukungu bw'isi kuko amavuta aracyari ingenzi cyane ku isi. CEO wayo ni Amin Nasser. Ku mwanya w'indwi tuhasanga entreprise ya Meta Platforms. Meta Platforms ni entreprise yarizwi cyane nka Facebook, iherereye muri California muri Leta ya Amerika. Ifise agaciro kababa hagati imiliyaridi 1,500 z'amadolari y'abanyamerika. Ifise Facebook, Instagram, WhatsApp hamwe n'imigambi ya Metaverse. CEO wayo ni Mark Zuckerberg. Ku mwanya w'umunani tuhasanga entreprise ya Broadcom. Broadcom ni entreprise yo muri Amerika, ikora mu by'itumanaho, internet ndetse no mu kugira abantu bakomunikane mu buryo bwa telefone cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka. Ifise agaciro kababa hagati imiliyaridi 1,200 z'amadolari y'abanyamerika. CEO wayo ni Hock Tan. Ku mwanya w'icenda tuhasanga entreprise ya TSMC. TSMC ni entreprise yo muri Taiwan, ikora semiconductor. Iyi societe ikorera Apple, NVIDIA ndetse na AMD. CEO wayo ni C.C. Wei. Ku mwanya w'icumi tuhasanga entreprise ya Tesla. Tesla ni entreprise ikora imodoka zikoresha amashanyarazi, iherereye muri Leta ya Texas mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ifise agaciro kababa hagati imiliyaridi 9,000 z'amadolari y'abanyamerika. CEO wayo ni Elon Musk. Entreprise 10 twabonye uyu munsi z'amasosiyete gusa, ni imbaraga
zigenga isi, zimwe zishingiye ku ikoranabuhanga, izindi zishingiye ku nguvu abantu bafise, ariko zose zifise ico zisangiye, ubushobozi bwo guhindura isi. Mu gihe muri kazoza izi entreprise zoguma zitera imbere ndetse zikagira uruhara runini mu butunzi, mu kazi k'abantu no mu mibereho ya buri munsi, gusobanukirwa izi societe ni ugusobanukirwa ahazaza hisi. Niba ukunda ibiganiro tubashikiriza, ntibagire kugira subscribe, kurayikinga ndetse no gusharinga. Ufise ikibazo cyangwa shikirizo ushobora kutwandikira binyuze muri comment, naho utaha.